mbona last year kagira Maria karitegurira ibintu ntamanyaro nka yakuma ari kumwe na Fanny ibiki abendo waya chance bakonoja kuba ndayimufasha gato yandavuga ati nta kibazo kandi na Sauda vyumva gusa kunya kuntu umuntu avuga ni brage nyene ariko byaratangaje cyane ukuntu yagize mariage n'undi mukobwa kandi yavuga ngo na mariage azoko oya none Briella hari abantu benshi baguma biyumvira ati kubera iki Sauda yaguye mu gerere Briella yarahari mu gatigeza muhanura nyene reka tubigira ibanga nkuko nyene vyabigize ibanga umunsi yashimye kubivuga uwo muntu azogaragara gusa sije ntiyari wewe oya mwizina rya Yesu. Every story matters. Abakunzi ba TV nize kumeze bo meze neza bashimye meze neza kuba kirisu ndayifuze Pascal nziza bemera Imana kuba twemera Imana bose twese na amafungo meza kwa mizoma canke iraidi igomba igere raid ndabwo gutungi ni balakati raid nuko nyene so ndayifuze rero ibihe byiza abakunzi ba TV mbagenda mutfant ibyo ko nanda bakumbuye cyane bakumbuye ndi kumwe na Briella Smith muramuzi ni mbere ndibaza dukora aho zigana muri TV Briella muramuzi yaza akora muri Waka Light TV aho ubwa mbere atarajayo yakoze ikiganiro sinzi ibyo bari mu matazi mba yakoresha umwanya nimba bari bakundanye rero umunsi nashimye kwanza nashimye kumubazanira kuri TV tuyage dutera inkuru gatonya Briella kuri misi Imenzi uraberewe kwanza merci beaucoup na uraberewe makuri misi Imenzi tumaze kwezi dupangana kwezi Briella kugura kuri twagukwiye kandi kubera wowe umenga wasinze ukuntu meze nyatara dushaje n'ingorane entre temps igihe wari ukiri muri Waka mwarakora mwese hari wewe hari Sauda koresha umwanya na Silva na agenda cameraman mwaje nka DCD bazego byaravuga ko hariho secrétaire hariho trésorier hari ikiniki na chef de personnel CEO ariko bivuga ko igihe kandi mwana vayo hari amahera yari yibwe cyangwa yari na trésorier ari ya Sauda iyo nkuru niyo vraiment uvuze ibintu by'amahera je navyonze yana ko nayo nkora muri Waka mugabo arahembwa yego je nta deni yakesi tangiye afiti ya vraiment ndamubeshe gusa ibintu by'amafaranga novuga ngo Sauda yagiye yariye ibikintu kuri bambeshe kuko nta mafaranga je nigera mbona nyene naza nkakora ibyanzanye nkaca ngenda kuko nariga haje wariga uvuze ko atabyuzi ariko wahembwa ariko Sauda yavuga ko ari mama wawe kandi yagiye twari dufise kuko Akes yarafise umugore ibyo nanje nabibona uko niko wabibona yego none Briella hari abantu benshi baguma biyumvira ati kubera iki Sauda yaguye mu gerere Briella yarahari mu gatigeza muhanura je azoshaka kazi na Sauda yavyivugira je naramuhanura gusa ukuntu abakobwa tumeze iyo ukunda umuntu nta muntu abantu bambere badahanurwa n'abakobwa bagiye mu rukundo akunze umuntu ntuzopfa umuhanuye ushaka kugira ikabona ko umwasi wawe niyo mpamvu rero je naramuhanura c'est vrai ariko nigeze anyumvira ngira yibaza ko ari kumufuhira rero niyo mpamvu umuntu ubonye atagize atumva impanuro zawe cumureka ise nyine niyimwigisha gusa ndibaza yarigishijwe ntazosubira kubera abantu bashe kumva bati nkumva ngo Briella ngo kubera ko adashaka kubona urundi mwana ufite naho nyine ivyo babivuga kijya gihe babonye ko kwa Akes kumagire mariage n'undi mukobwa bacavuga ati ngo mugana Briella ngo urumva ngo umwana mubi ndavuga ati antreta none Briella n'umwana mubi koma ashobora kuba atumva impanuro ziwe sizine kwanza ntanamuhanura abantu bose twakorana baramuhanura bakavuga ati baramuhanura bose nta numwe atigeze amuhanura kandi si kuvuga ngo ni ibintu ngo byinyegeje ibyabaye mwarabibonye si ibintu uvuga ngo warahishije ibiki n'ibiki nta numwe atigeze amuhanura disque no kubera nyene gutahura umuntu uri mu rukundo sinibaza ko biba byoroshe niyo mpamvu rero byamugoye asanga nyene yabikuyemo ariko kandi twize gukorana ntuze na Sauda bimaze kumushikira aravuga ko Akes atamufasha sivyo atamufasha rero ngo yaraza haje mwakorera mu Carama agasanga ari kumwe n'umukobwa w'umujournaliste benshi yibaje ko ari Briella izina rya Yesu jewe
ntabwo ari jewe bro Sauda yaba ari jewe yari kubivuga yari kubivuga kubera kandi yavuze ko ari banga yavuze ati ndabigize ibanga sinshimye ko hamwe usanga nanje umuntu ndamuzi nyine reka tubigire ibanga nkuko nyine byabigize ibanga umunsi yashimye kubivuga uwo muntu azogaragara gusa sije ntiyari wewe oya mu izina rya Yesu sinikogote masheta abo bakora abo mwakorana harimo Silva nkuko bafana bahodera baba Silva bayeho nabi budwa bwevre mu sikirenga none abayeho nabi gute derega nta makuru yabo ndugiheze sito primo fisi cyo mufasha kandi yaratenguye n'iyindi nda abantu umugore mu bukirasati abayeho nabi kandi cyane vraiment mukuri kw'Imana Maisha ya Silva ubu na telefone mugara yigurishije umva Maisha vraiment uzabwa Silva buri andanje pe ubega nko wamenga araturugura ukuntu iki niki oya reka bya vrai si blague cyane yameretse kubona ahubwo umunsi nasubye kumubona kunza bigenzo muhazanya mu kuntu difference ya Silva kiri muri waka na difference y'ubu Silva wu jamani Maisha ni male kandi yari muja mwarakorana yari imbese sibabangwa yari cegera cha boss wanyu tangiye yari umuntu uzenya ngira yari cegera gaje n'ivyo namenye ari gihe n'amazabu gasanga siho ndi nibiremo byanje urumva nk'ibintu byinshi je navyumva uko nyene komanda abandi bakavuga ko hariho parcelle yari ya Sauda yari iri mu Nyabunyegeri yari Akes yayigurishije amafaranga akaca ayamuzuru mu mutwe akaca ayamujyana ntayamuhe nabeshe naje ngo yaranciye ariko sinavuga ngo yo parcelle ndayizi canke ngo ibyo ya mafaranga ndabizi nanje ndavyumva uko gusa parcelle yarariwe n'ibya vrai umva ngo Akes yarayigurishije wewe urabizi nasi genda David icemeze na Silva bwaranyibwiriye ati parcelle nivyo barayimuriye none usanga Silva yarakobesha deja yo parcelle gihayigura ninde yayigura Sauda yayigura no mu diaspora yayigura no mu diaspora atara natwarinda wanashima kida gero kiri muri waka baravuze ibintu bijanye na hari urukino rwari rwaje rwari meze nk'akamara bitwa Beri abandi bakavuga ngo waka yahombejwe na Beri ngo akesege gupari ya 20 million babra no turi 20 million azakamara kuri ngo hageraga abanyeswe yahombye twahombye abantu benshi bijya bya Beri ahombye abantu benshi vraiment gusa je nuko ibintu nkabijya bya online je sinigira ndabijama hari ikintu abantu badatahura urabona bijya bintu wewe ndaguhanura ikintu kimwe wewe wabona bigitangura ariko nyine bagitangura uzoshira mu mafaranga yawe uzokuramwe inyungu ariko jinyuma y'abandi udosigarurishura rya yandi abandi bakuye niko bimeze biki Briella ubu waravuye muri waka entre tavuye kubera iki jewe no kuri isi navuga ngo hari ikintu camvuye cyatumye mvayo jisi nabonye menga hari ibintu bitagenda neza ndabona ati sinaguma nko kandi yereje epoke Sauda fisinda nimba tara yego hari hajya makijagiye kandi mwico gihe nanje sinakora kuko narindi mu ma examen ariko ndakora ama deuxième session cyamvuga ati bino bintu sinabigumamo reka mbanze kwanza niteye ibintu by'ishure kuko ibi bizoza mu nyuma nta kibazo nubwo navuga ati ndabihevye ejo ndashobora kuja gukora handi ariko ishure ryabanje kuvamo hama rero ndagenda ndabiheba wabivye kubera ishuri mu majambo make je nabivye kubera ishuri wabivye mugaro wavuze ko hari ibintu bitagenda neza nyene ubona abantu bama mu mishwano ibiki ntibahembwe ntibagize iki je nanjye mu buzima sikundi ibintu bimvuruga bon maze kubiba twageze kubona uja kuri televiziyo ya Yatwaye no siyo nashikiyeko en fait ikindi campuye muri waka ana muri waka twatenda misi yose ariko hariho undi motipe ari muri Amerika yitwa Justin yarafite TV ikiri ntoya cyane arambwira ati Briella ambwira amafaranga yose ushaka kunywa ariko nkorere kandi je sindakobija kuzokora imisi yose ibikiri buzo kurorosa umwanya rero maze kuva muri waka TV nashingena ndasinya contrat 6 mois en 3 mois ego hama turakorana TV yiwe yagenda neza iraduga aca ndavamo amezi ataheze mwanya contrat 3 mois gusa ego ega sinaja gusinya contrat ngo y'umwaka ngo amezi 6 mugabo ubwira arashaka gukongera bikabira oya nije nansi nokuri naje nansi buro gace yugara oya ni yugaye abo twari dukorana ico gihe nabo bariko barakora kandi bigenda neza wacuje kwa Briella ku muntu mu nyuma ukantu byagenze ijya TV
ya bendo warana ko narasika ikagira mariage karitegurira ibintu nta manyaro nka yaguma ari kumwe na Fanny ibiki abendo waya chance bako noja kuba ndayimufasha gato ndavuga ati nta kibazo kumufasha gato yumva ntiwahembwa gufasha bisigo hota impembo yabo ni volontaire reka dusupoze ko ari volontaire umurimo mwituma hama ndagenda ndamufasha ukwezi ko ubu ireri ku isoko ariko arayigurisha twarabonye ugiye kuri mariage ya Fanny Lavine na Noraski mufitari yari wewe na Sauda je nagiye kuri dot mariage sinabonetse kuko mu simvura yiri biragwa sinzi kuvyibuka ariko wari watumiwe ego nari natumiwe hama dot nayo jewe nagiye kwa partner nk'umunani nk'umushinga mushiki wa Noraski kuko twari ku ruhande rwa Noraski na Nakim watumiwe na Noraski ntutumiwe na Fanny natumiwe nabo bose ni kujya uja gufasha urubanza abantu wari wadumiwe na Sauda bose ari batumiwe nta numwe atari nawe waretse kuzangira kubera bon ufite umuntu akurunkiye invitation inbox kujya mugira partage haje umuntu wagutumiye jamais jana muri famille narabizi jewe umisikiye invitation papa wanje nturumiye jewe ni nakunda utumiye papa wanje uramutumiye cyangwa basi ngo mwafa partage ama invitation ngo juru kura partage reka sinike ikiganiro hewe si filme none musiragize mariage Briella oya twege twari muri groupe yavyo twari ko twari muri groupe nanje ndiyo dakora sharinga invitation kirangwa ariko baragira share ko agira share rumba byenga ko abantu mwindi nakundi uzogenda muri mariage yawe waje rero abantu benshi barafise amatsiko bwo kumenya ubucuti buri entre yawe na Sauda ko Sauda yaramuhanuye kandi ubu byinshi ariko ararogita byashitse kuko ujye utewinda deje bya abana babiri muhira anko badasangiye se anko uri muhira urumva si ibintu baboneka neza muri societe nubwo nakugira ngo urumva ngo jikaze tumwe ni kawaida bagenzi ariko arakubesha hajya bariko arakuremesha tu sino vraiment none abazikorora nabo bon abazikorora tutabimenya umuntu wese bavuga babitagata mu Kirundi umuntu wese nikimurimwa sivyo umuntu wese nikimurimwo kandi umuntu wese nuko yakuze naho akuriye nkazo twakuriye ruguru ndayo par exemple kuri jewe hari ruguru ana ndafite umukuzine wanje yatwaye inda kugicisha se umwana uwo mudadayiga muri 12 acha se umva yavuze ko wamute na utawazi Oruka ramuzi yanze ati maybe ntibagira iki ntibe ibintu birebire bamubwira ati okay warase kuvuga so umwana nta shuri uzosubirako hama nyine waricaye ninde sibibwira ibanga nawe warabugize ibanga ntiyasubiye ku ishuri no gukindi Briella hajye ijya televiziyo Sauda akorera ko niyo wiwe canke niyo umuntu afasha navyo nzi ndayibona Sauda n'umuyaga jewe Sauda ibigo nivyo turayaga ariko kandi mwambura ugenda kumufasha ibiganiro duhuye none wese naje kugufasha ikiganiro no apana sanse yo kumfasha jewe wadi dukorana ikiganiro nawe nyine no wone uhora ugenda mu buryo bw'umuhosti jewe wewe Briella igihe mwategurira surprise bijya n'ibyo ndabyemera gusa nako naherutse nde kuntu ntuzanye yaravye kandi mwari mubizi kujya mwakorana kandi mwari mutimwe abantu kandi bakwiye akora ko bazukanje kanyuma ariko mwari mukwiye groupe bwa kujya mu bwatsi Sauda twumugirira bebijya bagira abantu bavyare ni bride shower kuko mutamugire bride shower kandi welcome baby bride shower ni abageni okay nani nize hano tubarugura ikibazo kubera iki nk'abantu mwakoranye mutavuga ati Akes ariko aramutererana reka tumutegurire iki kirori reka tumuhereze Sauda jewe sinovuga ngo shikana amaberebera mukamana oya nta maberebera mukamanya nawe yavuze ko umwana wiwe amugabo amuhereza Francely kugira ngo gukabya en fait hari ibintu biba mu buzima wewe nyine ukavuga ati ibintu nije nabyiteye rero mu gihe ari wabyiteye ukabona no wabiguteye ntari kumwe nawe ucirabuga pambara n'ubuzima bwawe kuko hajya weretse ko umuntu mukeneye cyane aragukoresha Akes twege tukiri muri waka dushaka umubaza niyo muntu wa mbere yavuga jewe nta mariage nzokora ari Akes kandi bari kumwe na Sauda kavuga ati je na mariage niteze gukora mw'iyi myaka nico kunda kandi na Sauda avyumva gusa kugira ko umuntu avuga ni brag nyine ariko byaradutangaje cyane ukuntu yagize mariage n'undi mukobwa kandi yavuga ko na mariage nzokora
mfite iyo utarahura n'umuntu wawe ibyo uvuga byose bimfa gusa rero kubona Sauda tuvuga ngo nta kimwe yamufashije ibiki n'ibiki twege hari umunsi Sauda bagize amakonfi baragenda barashwana kuko iyo minsi ya Akes yaramumereye nabi aguma muvuga ibiki n'ibiki mukiri muri waka oya twaravuyeyo aguma muvuga mubwira ibintu batukana ngo nabarozi abandi ngo nindaya ibiki rero aragera igihe bishavuza Sauda nivyo arafite amafaranga n'atari menshi ariko umuntu mwabyaranye nawe aguma gushafuza vraiment ntubyibuha niyo ngorane yari ihari rero baragenda baramwihaninze baramubwira ati fasha umwana wewe n'uwi wawe babwira Akes ego Akes kintu yavuze bya jena cyumviriye ko numva ndi sawa yavuze ati eske gufasha umwana je naravyanze ariko kumbwira yuko noza ndagoye isabune ya Samire amavuta ya Samire uwo mwana ninde yisiga amavuta nkayo amavuta ya Samire niko yavuze amavuta ngo yimba ari ngo 75 ngo yimba ari ngo 20 ngo isabune kandi azi ko asanzwe afite abandi bana rero urumva uwo muntu ikosa sigiwe kandi nikosa sijya Sauda kuko Sauda arashobora kuba yareze abana biwe VIP ashaka kuvuga ati je abana banje shaka babe huko Akes nawe gasanga bihuriranye nuko ataburyo afise ubuzima bwaranse kandi ari gisaba ikintu umuntu kugira umukomeshe kugira umupima ivyo byose birabaho rero aramubwira ati je ubwo buryo ntabwo noshobora ariko mbwiye gufasha umwana nkamugurira amata asanzwe nk'ayabandi banwa nkamugurira inani iyo sabune nk'izabandi buga nkamugurira ayo mavuta nk'ayabandi bisiga yo zige sabune yidoita muganga Mirdesa arababuka byavana we nakubwiye ati bivana no ku muntu wese yabayeho urashobora gusanga bakuze boga izo sabune ugasanga n'abana bibo bashaka yuko boga izo sabune rero ntawo umenye ugasanga rero wamuteye indogo buryo nabwo afise bwaraheze kera yari boss ariko amafaranga je sinzi gende kundagana ntuzenya na Silva icyo genyana muri iyo nyene heze niwe ariko arambwira ngo miri ngo Sauda ninjyaje ari Silva cyagira ngo jya gukorana ikiganiro n'abakoresha umwanya sinzi ko kumenya ko wabifashe koresha umunyambwije jambo nyene cyamvuga eske kuki mwakoranye mukamwita injyajya kandi mwarakoranye Silva cyambwira ati none miri umaze kugenda kuvuga umuntu mubari ko atagufasha mu gihe agwa bwa buryo bwiwaronka ubushaka umuntu ko kugira gute bisigura ko ari ariko aratukisha Akes buri muntu wese aguha ibyo afise ntudutabe ibintu birongeye umuntu ngo ni kubera ngo mwagize amakonflikana cyangwa ngo kugira umukomeshe ibiki n'ibiki bijya nawe bawikomesheje kuko abibuze usanga wabuze na bya bindi bikeya yarafise niyo ngorane rero ihari mushimiye wakoze kuza Imana igihezagire ikindi gihe ndaguhamagaye uzogaruke merci beaucoup n'abakunzi ba Steve muhoza dukurikirana nje ko tutabarambi ndakunda cyane ubwira abasezere none hamajewe ikintu navuga nuko ndagushimiye cyane wakoze kuntumira muri ASTV ndabona mumeze fresh sana ibintu ni bo jewe hamwe ikintu nashaka kubasaba abakunzi ba ASTV nashaka muze munshorera amashuka dadandaza ibirato iki byose ndafise munyaruke munshorere n'amavarize ku bantu bafata ingendo nka wewe ukwiye kugura ikivaze nk'icasi Briella avuze ko umusegetera afise wonyene ari uwa 600,000 kuki ibihugu usanga uri mwakompanya na harimo na decor harimo na decor rero nshaka icumba cyawe ko gisana gisane no sani bagena gusoda akazi rero sivyo nyene wajya ma weekend gusa hama ikindi naco ntuvuge ngo ari uwa 600,000 gusa hariho no wa 50,000 hariho no wa 60,000 hariho no wa 40,000 urumva bon wazuze genda mushorera korera kwa Sion nimeona zone muri J-Canef mbere ya Muco Shop winjiranye kuri entre ya mbere Tunzi Maria muri Tongoro oya mu bitunguru sindi mwakoze dukurikirana muzoge genda mushorera je mugo musatana mu muganze kubesha kwese bamushinga amateka none muzomushinga amateka wawe bo muri STV Buri mushinga amateka ni muri STV guys mwakoze dukurikirana turakunda cyane Imana ibagezagire bijou Every story matters.